Boje na byinshi no vuga nuko mu misiza mike eda iratizikera cyane PSG mutuzoyibagira nimba intamba zinyaruka nabo nyene vuga ati mu kibuga nabantu bariko bagace nyene barabikora bigakomera mugabe kibabaje zamazituritsa abandi zikabaraza inzazi kababuza amahoro urumva izo ntamba kandi zikwiye kubanezereza dukunda ko no Burundi hari aho bwitwara neza ego mugabo mu nyuma kaza wumva ngo tuburi nota rimwe ngo duce go twinjira ngo cyane ngo umva ngo dutsinze ngo rimwe gusa ngo ntabwo twoganye ngo twinjira papa wawe ari hajya ukibugura umukinyira mu kibuga mama wawe ni hari abatama kazi ivyo ntibikonta uraza bamara imbere y'abagore nabo Rindira gato president de la République akaza bakabana pourquoi pas muto ni kibanza cyambere muto gishikamo neza cyane kuko histoire twagumye twumva zabankazanyami vyo bagira ngo urumva ngo Marike urumva abantu bize kera mu tavyi gifaransa baribuka urumva ivyo bintu Reka tubaramutse mwebwe mwese muri kumudukurikirana kuri Ikiyago Chabos TV nkuko bisanzwe muri kumwe na Irakoze Judasa tukaba turi kumwe n'abatumire badasanzwe hariho Cisha Ado turamuhaye ikaze. Ego murakoze cyane imeze neza nongera ntumirira aba diaspora bari hirya no hino gukurikirana ibiganiro by'Ikiyago Chabos TV na cyane kuri YouTube umuntu bagira ngo twame tubazanira bishasha. Kurundi ruhande turi kumwe na Cubahiro Loic asanzwe ari umusesanguzi w'inkino z'umupira w'amaguru reka nawe tumuhe ikaze. Ego murakoze cyane kuduha ikaze muri Ikiyago Chabos TV twongera tunaramutsa bariko baradukurikirana bose twongera tunaba kandi n'ikaze muri kiganiro cy'inkino cy'uno munsi ya mutibagire rero gushaka like s'abonner partage ko turabikeneye muri Ikiyago Chabos TV ubwo tubaye ibiganiro biri ku gihe biza nyene biryoshe kandi bimeze neza twazanye n'abatumire yana hadasanzwe nkuko mubibona reka rero tugaruke na cyane ku nkino ziko zibanga ino muri Afrika za qualification kuja muri Coupe du Monde izobera muri Etats-Unis izo muri 2026 mbega turavye izi nkino zagenze gute reka duhere nko mu gihugu ca South Africa na Sudan naho Sudan yatsinze ibitsindo bitatu ku busa mbega Loic ubwo rukino mwarubonye gute bo izi nkino nyinshi kenshi ntibazerekanira ko icyarimwe mugabo nk'abarundi kenshi twebwe tuba turindiriye gusa Burundi burakina akenshi mugabo turafise umuntu turivariza u Rwanda akenshi nabwo nyene niko dukunda kwitaho kuraba kora abo tuvuga duti u Rwanda ruratsinze natwe dufise match ejo bizogenda gute none twebwe kuko turabizi Uburundi dutsinzwe u Rwanda rwatsinze abanyarwanda hari abajournaliste b'inkino ntitubakira reka tugaruke kuri Mauritius na Eswatini bon turabona Mauritius yatsinze ibitsindo bibiri kuri kimwe ubwo rukino vraiment rwa rukino ruryoshe uko mwabibonye reka tugaruke kuri Madagascar na Mali bagiye 0-0 tugiye muri Kenya na Cote d'Ivoire 0-0 Zambie hamwe na Tanzania yari yatsinze kimwe ku busa donc Tanzania yaratsinze kandi marabona Tanzania kivyigenzamo neza reka tugaruke kuri South Africa aho bahura na Zambia South Africa itsinda ibitsindo bitatu kandi mwibutse muri mondial heze South Africa vraiment yarageze ahantu atari kure siko gatishada ego tugaruke kuri Lesotho no Rwanda kwatsinze igitsindo kimwe nko bintu musanze muzi Rwanda ko atari igihugu ku mupira sikirenga mugabo bamaze gusiga novuga ngo sikirenga u Rwanda rukora create surprise cyane muri match za qualification mugabo dusanzwe tumenye u Rwanda vraiment ni kuri basket ibisiga bya football ngira nibishasha ivyo nibivejuru vyaje bibagwako kandi iyo kurasa kuvuga ko pure yabo yoroshe oya nibaza sinibaza ahubwo barabigwaniye kugira babishikiyeko ego reka tuze kuri Cape Verde na Libye Cape Verde yatsinze igisindo kimwe ego turabe Chad na Comoros yatsinze 2 ku busa kuri Chad Congo
na Morocco abakongomani ntiborohewe mugabo CRD Congo ni Congo Brazzaville ntiyorohewe abanyamaroke bitandatu kubusa Maroc tugarutse Maroc vraiment irakata Maroc nayo ifite abakinyi beza hari bafite umwataka 2 point ariko araza neza El Kabi umwataka wa Olympiacos muri Greece yiyerekanye cyane muri Europa League aratsinda ibitsino byinshi n'abaye meilleur buteur anagarutse mu guserukira gihugu El Kabi ateretsemo triple wenyene mu bitsinda bitandatu ego reka tugaruke kuri Angola na Maroc na Cameroon bon byaba baregarije kimwe ku kindi turavye ko urukino rwa Angola na Cameroon ibintu bitari byitezwe kunganya kimwe ku kindi ni ibintu bitari byitezwe kubera ko muri ko muraba amazina ego histoire amazina mugabo mugomba kumenya yuko hari abakukuruka bakabisa abandi ubona amaraso mashasha yego babaji Zlatan no babaji ati uriko ukaraba gati ya Vinicius hamwe na Bellingham ubona rinde yoronka Ballon d'Or ibintu yaje yishashaje tuviriza ati ugiye kuraba abantu nakuze dukinana nabo umupira bakina aravuga bajya ba Ronaldo Nazario n'ibikuru twari umupira uteye ubwoba tikuburyo naje uravye ibintu nakoze tiyaba ndiko nkina nabana ba Peti jewe nije mbavize ubu mbavize nka Ballon d'Or 5 rero bisigura iki hari abantu basamurasa komakomeye muri Cameroon uno munsi batakirimwo ushobora kwisanga muri Cameroon hari yandi mazina uno munsi wanashima ataramenyekana hari twari tuzi kera ariko tugaruke kuri Gabon nayo na Gambi Gabon yaratsinze 3-2 ariko mwibuke ko uherutse tugomba tuje muri kane twaratsinze ego mugabo barabifashijwemo n'umwataka wabo mwiza cyane ariko arakora saison nziza cyane mu Faransa Pierre-Emerick Aubameyang muri Olympique de Marseille yaranagarutse muri no rukino arabatsindira arabafasha vraiment ibintu bidasanzwe n'umugabo Pierre-Emerick Aubameyang mu gihugu cyo cya Gabon no mu bataka beza kandi bafise ama chance yo kubona ipoto ariko rero reka tugaruke kuri urukino rwa Seychelles n'u Burundi nubwo bisanzwe mu Burundi batsinze kuri kimwe bon tukaraba none Burundi mbe mubona muri rino higanwa bazaburashika muri 2026 muri ya Coupe du Monde zobera muri Etats-Unis mubibona gute bon kurane rw'iwanje ni vision twihaye abavyibuka aravyibuka ko ari projet twihaye ko Mondial 2026 dukeneye kuzoyitaba ariko igihugu nka Seychelles kugitsinda nta gitangaza kirimwo name nariko aradukurikirana bavyumva kubera yuko mu nkino 8 tumaze guhura n'igihugu ca Seychelles nta na rimwe kirigira baskinanganya no Burundi nico gihugu dutsinda cyane Seychelles match 8 zose ni 100% turagitsinda ariko ahubwo igisigaye kumenya ubu Burundi ufata ikibanza cya gatatu mwiri tsinda rya F barimo bari capable yo kuza gutsinda igihugu nka Kenya twarabonye journée heruka ya gatatu twaranganije na Kenya igitsindo kimwe ku kindi rero hajya twiko turatakaza amanota tuko tuhiganwa nande na Gabon sivyo tuko tuhigana n'igihugu nande na Cote d'Ivoire rero gutsinda Seychelles oui c'est vrai ibihugu byose turi kumwe mwiri tsinda byose biratsinda Seychelles nkuko natwe twagitsinze ariko igisigaye kumenya Uburundi rero nivo ubu tuko turajako turi capable yo kuza guhatana dutsinde iyo Gambi dutsinde iyo Gabon dutsinde Cote d'Ivoire cyangwa tunanganye nayo kugira ngo turabe basi ko twoshobora kuduza ikindi kibanza tukegera ikibanza cya kabiri igisigaye naho cyo kumenya kuko Seychelles kuyitsinda vraiment biro match 8 zose twayitsinze umva ni 100% yego Tishado bivuze kwiki bo Burundi reka bwamwe twabwire twabwira ati félicitations vous les Irondeurs du Burundi bo bafite izina ryiza intamba ni inyoni zigaragarira mu bangutse mu kuguruka zinyaruka bisigura yuko ibikorwa bakora babihuza n'ivy'intamba zikora nimba intamba zinyaruka nabo nyene bavuga ati mu kibuga nabantu babikora bigace nyene barabikora bigakomera mugabe kibabaje zamazituritsa abandi zikabaraza inzaza zikababuza amahoro urumva izo ntamba kandi zikwiye kubanezereza
dukunda kubona Burundi hari aho bwitwara neza ego mugabo mu nyuma kaza wumva ngo tuburi inota rimwe ngo duce ngo twinjira ngo canke ngo umva ngo dutsinze ngo rimwe gusa ngo naho ngo twoganye ngo ca twinjira sindaguciriyemo ico kintu Adori karavuga carabaye muri kane heruka tuko tugwanira qualification n'igihugu cande ca Cameroon sivyo twagiye ukina na Cameroon uko nyene abivuga twasabye iki kunganya canke gutsinda ariko vyaratumye hose ushika nabo bashirira kusahana amafaranga igori zitatu kubusa sivyo tuba turatakaje ikibanza cyo kuja muri kane heruka je rero nkavuga iki nta bitangaza badukoreye gutsinda Seychelles badukoreye ibitangaza mu gutsinda Kenya batsinde Gabo gutsinda Gambia canke Cote d'Ivoire batume bahagarara mu kibanza ca kabiri bagire kari amanota n'imiburi atatu kuwa gatatu kubari inyuma ku buryo naho kwitwe no match baza kugarda ya deuxième place kugira ngo bigene neza pourquoi pas muzo ni kibanza ca mbere mutogishikamo neza cyane kuko histoire twagumye twumva zabankazanyami vyo bagira ngo urumva ngo Marike urumva abantu bize kera mu tavyi gifaransa baribuka urumva ivyo bintu turakeneye ko basaba kwandikisha amateka muri ubwo buryo kuko turuheyo duhishije twasakinye bakina mu migabane ya Buraya bibaza bahakanya hanyuma n'abakoshe bacu batwereke iyi maji mu gukenyura kugira ngo turabe yuko natwe ejo canke ejo tubahindura histoire tukandika indi histoire ariko rero baravuga yuko ntamba mu rugamba zifise ikibazo cyo zidafise stade bakinira mu bihugu mpuzamakungu bakinira muri Tanzania mugabo rero bikaje bituma rero babura fanatisme ugiye kuraba la plupart y'abajoueurs ba Brazil bumva ngo babakora he wazama ngo babakuye ngo mwibarabara urumva ngo bakina ngo umupira bibangano yego bagiye barerekana sivyo hanyuma bakabajana umva ugiye kuraba amateka y'abajoueurs benshi umva ngo yavuye hariya ngo baramuzana ngo muri academy ibiki yagenda baraduga sivyo ni bamanza dukorera ibitangaza muri aya mastade nyine tubona ko d'office hanyuma isigaye bizoza bakeboke ntabiko barayubaka none yego bagira hari imyaka ibiri isigaye iyo badatanga kwikinirako twitega ama qualification rero turejuru bo ku ruhande rw'iwanje nivyo rimwe na rimwe stade irafasha kuko umufana n'umukinyagira 12 twarayibonye burya Gabo iyo tuzagukinira mu kindi gihugu 2018 turonka qualification yo kuja muri kane rya mbere mu mateka Burundi bugiye vyari kugorana mugabo les Hirondelles barabona papa wari hajya ukibugura umukinyira mu kibuga mama wari hari abatama kazi ivyo ntibikonta uraza bamara imbere y'abagore nabo rindira gato president de la République akaza bakabana nje niko ndavuga ni cyubahiro umukuru w'igihugu yaje abaministre bari ngaho baje kuraba match sivyo umugore wawe umwana wawe ari ngaho yaje kuraba ivyo ugira ukore papa ari mu kibuga umwana wanje ari mu kibuga wita apare yo kuri kukidira igihugu cawe ubona son excellence ari ngaho abategetsi b'igihugu bari ngaho abo muri famille mbegaro yiki utibaza yuko abantu boshobora gutuma bapanika bagakinana nabati ebana ati waza kwagomba kwakirebi urazi indagato muri interesco hana ari ibintu mutariko muratahura hana muri interesco rero uzobaza abakinyi ma interesco rero kwa rusanga abakinyi afse abafiancé sivyo bagomba kwigaragaza voilà ariko arakina match equipe ishakibe yatsinzwe yego muga kwita kude hanze abone sheri wari hariya mon frère aragukinira umupira ivyo nitubize ma interesco rero bakinya ma interesco rero ugomba kuvuga ko Nicolas atarazi kwa Chaibe kare wewe aho nimba biruko twoko amadutera izo staff zabo bantu bakamaza gutera ubwoba uraza umuntu akwespira ubona umwana wawe papa wawe mama wawe nyogukuru baje kuri stade kuraba wewe utegeza ukora ariko ibibazo gomba ko ibishoboko gasanga no kuhagura hago c'est vrai biranga ariko bo ego ndavyumva ndabitahura yuko bo hari abantu batera ingufu abandi bivanye n'uwo mwanya no kuhaba mugabo kandi ntibibuza uramuka kubitwa yego hamikindi naco novuga uburya Burundi
turakunda gukorwa ko cyane n'imvune z'abakinyi nk'akarero turiko turaraba nk'izi match turiko turakina raba Yusufu Nyange yaragize ikibazo c'imvune kandi yari yaje bimenye Imana Bonfils Caleb umwataka do point ubu dufise mwiza ego na gifise ikibazo mbe nubu ntarakira oya ntarakira sivyo Frederic umudefenseur dufise inyuma tugenderako nawe si hari afise ikibazo c'imvune rero gutakaza element nk'izo mu giserukira gihugu ni ikintu kidasanzwe bo rero nibagwane peut-être ko izindi match baza kuzikina bakize bakagira ico baje gufasha rero muri kwa gukombatira shaka kibanzo ca mbere canke ca kabiri duhura na za Gabo izi za Côte d'Ivoire za Kenya zose amaroturu ivyo bizoza kudufasha ariko rero katugaruke kuri zino journée ya journée ya gatatu ni ya kane harabonetse aba meilleur buteur siko reka tugaruke kuri uyu Kabi Kabi murabona bon urukino kugira abe meilleur buteur yakoresheje technique zahe nuko mura bon El Kabi premièrement on yari no muri liste y'aba meilleur buteur ego imagine journée ya mbere sinzi muga peut-être ko batamutumye ko journée ya mbere ya kabiri iya gatatu ntabwo yari bwaronke kuri journée ya kane arahaje atsinze triple aciye afata ikibanza c'indwi umunyamaroc afashe ikibanza c'indwi n'ibitsindo bitatu Mohamed Salah niwe wa mbere umunyegiputa wewe turamuzi muri za Liverpool aratsinda cyane niwe afise ibitsindo bitanu mugabo kuri urutonde urabona ko abanyegiputa baciharije cyane ni babiri bakurikirana bose bafise igori zingana Trezeguet na Mohamed Salah ego okay tugaruke kuri Jordan Ayew numwataka mwiza muri Crystal Palace abamuzi baramuzi sinijya mbere ujya uyu muhungu yamye yigaragaza rero kugira ibiharuro nk'ibi ni vyiza ku mukinyi biratuma no muri equipe akinamo ku mugane wa Buraya ibandanya kumwizera mu kumuha kumugira umutitulaire ego n'inzindi match zikomeye bakaza baramutanguza hariyo Raouf mumubona gute t-shirt bo hari abakinnyi bamwe jeje usanga ama equipe yabo basanzwe bakinamwo ntabamenyereye kuko jewe nkuko yabivuze nk'inkino zo muri Afrika je ni concentra cyane ko bijanye n'igihugu cacu yego bisiga ngo ninjire muri indani biki wapi gusa bo ugerageje kuraba ni equipe type bayaratowe bivanye no kungena abakinnyi babagiye barigenza bivanye no kungena bagiye barakina rero nibaza yuko n'umwe mu bakinnyi vraiment bigenje neza na cyane muri zino nkino ariko kandi urumva kwigenza neza mu nkino izi sivyo bisigura yuko uzoguma uri qualifié muri bigusaba kugira hane gusubira gukora cyane kugira ugire ugumeho ahubwo jewe ikintu nagomba kuvuga cyane kuri bana bakinyi bagiye muri no equipe type ni kubera iki uno munsi tudabona muri no equipe type tutariko turabona ko umwe mu bakinyi bacu b'u Burundi ico niho mbona ko dukwiye guhagarara eske habura iki kugira natwe twisange ikabaze ndabagaruke hariyo Laveronso hariyo Doku hariyo Dosu hariyo Masa hariyo Tijani hariyo Ngandu hariyo na Morena abakinyi bose nta numwe ntambarimo harimo na El Kabi hariyo Jordan Ayew hariyo Raouf abose nta mukinyi numwe ntamba twumvise none nigiki kandi ukiri ngaho ugiye kuraba meme n'ama equipe baje bavamwo urabona ko ari ama equipe asanzwe hariza urabona nk'uyu ariko uravuga Raouf akinamo Al Hilal sivyo ukatugenda kuraba abandi bose afise amakipe ariko bakinira muri ariko turafise abantu bari baje bavuye hanze sivyo kandi akinamo equipe nova ko yarakomeye nabo nyene vraiment muri amakipe bagize ico bafasha gose none kuri ki muri no equipe type batarimo vyagenze gute bisigura iki hari gihe rimwe na rimwe twiyama twiyiteze umusaruro ku muntu umwe ugasanga ngo bana umwe wacu ngo niwe twizeye wari wowe tugira urumva ibitangaza akagoma babyiteze kuri wewe meshe uzambi nkuko muri rezironderi ntamba nyene ni mugome mu bumwe nimba ari ushobora kuva muri mwebwe akerekana ubudahangagwa akerekana ubushobozi buri hejuru na cyane mu kino umupira mwiza uwo muntu
murabe ingene mushobora kumusapotinga muri mu kibuga bikunda ko muserva ayo mapass decisive muyamuhe kugira ngo ejo natwe tuzovuge ngo Travis umwe mu bakinyi bacu basi batowe muri equipe type uno munsi dushobora kwishimira ego bose n'abanyafrika mugabo nikoza gukomera amashi kuko twese turi muri Afrika byinshi nochanza gukomera amashi umuntu urumva yatowe muri Cote d'Ivoire canke urumva wahandi mu gihe n'abarundi turi ikintu no bibutsa gatonya uburyo ibintu byo gutora keep tip urakina match ama bagatanga amanota akenshi rero bafatira amanota uravye match ziba zabaye ni nyinshi so rero kuba hatarimo umurundi uno munsi match ziracariyo yitege ego utashaka kumuzomona ikindi gihe peut-être nka urana ko yavuga ati peut-être warenganijwe akana kimana yabo mu pastor cyangwa kazaje mu cyumba cy'amasengesho wewe ukunzwe cyane n'abakirizi kugogoma wacu bibyizigira bo nirenga ipolice ntohosha akana kimana bienvenue yaratsinze kuri zibiri c'est bon kandi yaragomboye matema ngeni tando yakini yarerekanye budahanga naho rero adari karavuga uko twacha tubona kumengo yararenganijwe kandi nivyo bo yatsinze kuri zibiri kawe nkuko wavuze ati nibiharuro bikora no musa reka tumurinde reka ntaco tumurindire Kapetika Mungu bienvenue bandanye ko nyene kugira ejo nawe uzoce muri abameye bitere dufise no munsi ba Monsara wapinduwe fise bibiri birashoboka ejo classement bagaruke kwa gatatu reka tubasomera bariko baratwumviriza kugira ngo bamenye kuva kwa mbere gushika kwa wagize top 10 yego Mohamed Salah niwe wa mbere umwataka wa Liverpool afise ibisindo byinshi cyane bakabinganya na mugenzi we Trezeguet nawe nyene ni umunya Egypt afise igori 5 Jordan Ayew umunya Ghana asanzwe akinira umugwa Crystal Palace afise igori 4 Denis Bouanga baramuzi mu Faransa muri za Saint-Etienne yagera camo umunya Gabo nawe afise ibisindo bigera kuri bitatu Paston Daka umunya Zambia asanzwe akinira umugwi wa Leicester City mu gihugu cy'Ubwongereza uruka kuduga muri Premier League wari warakorotse mwaka uheze muri Championship ego afise ibitsindo bitatu Kamori Dumbia umunyamari afise ibitsindo bitatu uwindwi ni Ayoub El Kabi umunyamaroc asanzwe akinira n'umugwi wa Olympiacos afise ibitsindo bitatu Seko Fofana uyu mugabo rero yantangara no mu mediateur Seko Fofana no mediateur yaraciye mu mugwi wa Al Nassr ubunye ari mu mugwi wa Al Ittifaq asanzwe akinira umugwi sirukira gihugu wa Cote d'Ivoire afise ibitsindo bitatu Ruiz Mafuta Centrafrique afise ibitsindo bitatu uw'icumi Miziane Maolida Comore afise ibitsindo bitatu twizere ko rena kana kimana bienvenue kasha kutozamu izina aho nyene rya disi ragoye gusoma uyu nta bizoda na nyene twizere ko vuba cyane tuzobona umurundi muri classement ya herbitere ego bon reka dutambukire ko yavugwa ku mugabane wa Burayi bon nashanje turumva nko muri Paris Saint-Germain mwumva ko bavuga ibiki muri Paris Saint-Germain bo muri Paris Saint-Germain inkuru ya mbere ikiravugwa yananangaje bariko barondera umusubirizi wa Kylian Mbappé ariko kuva mu mugwi wa Paris Saint-Germain yerekeza muri Real Madrid ijisho rya mbere ahantu bagerekeje yerekeje amaso mu mugwi wa Real Madrid ku mukinyi Vinicius Junior kugira ngo aze gusubirira Kylian Mbappé ikibazo gusasha dusiga twibaza mbega Vinicius wazokomera kuza mu mugwi wa Paris Saint-Germain Kylian Mbappé byaramunaniye gutwarira yo Ligue des Champions ba Neymar Messi Edson Cavani n'abandi benshi bagiye baracayo ubwo Vinicius wazovyemera je nyinshi yiwanje no yitanga directement ni oya reka tugaho kwicishado boje nabi byinshi no vuga nuko mu misiza mike eda yaratsikera cyane Paris Saint-Germain tuzoyibagira kubera yuko yararonsa abastari bakomeye ku yisi afite amazina akomeye nta gikombe yigeze ijana cha Ligue des Champions nta bishasha rero nta ntuze Vinicius yova muri Real Madrid wagiye Paris Saint-Germain ko baro kuyikorora nawe nyene cyo kosa ntagiye yokora no ikeka tugaruhere ku bindi ku ma equipe agiye ku igurwa n'igurisha ry'abakinyi vuga kwiki bo amakuru ya mbere muri Manchester United nuko bongeye amasezerano mu menyereza wabo Erik ten Hag
Eden wakosa amasezerano ahubwo byamaze kwamenyekana ko agiye kubandanyana n'uwo mugwi umwaka uza. Ayandi makuru yaravuga muri Manchester United nigurishwa rya Mason Greenwood umugwi wa Juventus uko atanga amahera mugabo Manchester United ipfuza miliyoni 50 ariko Juventus dotire yo rikitanga 30 million. Ayandi makuru ariko aravugwa ni mu mugwi wa FC Barcelona Dieter Flick kuva shika arifuza cyane umukinyi Kingsley Coman kugira ngo ave mu mugwi wa Bayern aze gufasha mu mugwi wa FC Barcelona. Amakuru yari karavugwa muri Real Madrid. Tugaruke ku nkuru imwe ikomeye cyane niyerekanwa ry'umukinyi Kylian Mbappe itariki zamaze kuba zimenyekana i Santiago Bernabeu itariki 16 z'ukwezi kw'indwi. Bakunzi ba Madrid, bakunzi ba football tuzoba turi live muje gukurikirana iyerekanwa rya Kylian Mbappe kuri Estadio Santiago Bernabeu. Reka dushimire mwe bwose mwadukurikiranye kuri Kiyago Chao TV. No musi twari kumwe na Chishado reka tumushimire hamwe na Loic. Nabo utaha mukomeze mushaka ko like, abone, partage ko turabikeneye. Bari kumwe na Irakoze Jodase murakoze. Nta